ayikoroye arashaka kuyikorora n'ivyo mugabo gacu usanga umwana arapfuye nawe aragiye naho we atopfa ngo umwana agapfa wagasigara hariho ingaruka zihora zigaruka ku bakobwa canke ku bantu bagize gukorora amada kumbure arashitse mu rugo rwiwe biragarukanye za intambamyi zikaza kubera iki yarakoroye inda ugasanga arabuze uruvyaro ugasanga nyene hariho n'abandi barabavuga ngo barabumva amajwi yabajya abana bishe abana bo mu barabara iyo ndababonye ndumva mu mubabaro nkababara vraiment kandi ni nkuko kenshi mu isengesho ryanje ndabasengera rero gukorana na Sandi byaratumye hari hahandi hantu ushika kuko ugerageje kuraba n'ibikorwa mfise ubwa mbere naho nivyo mfise n'iki gikorwa biratandukanye rero Sandi ndamushimira ico yamfashije wari umaze umwe bonjour, bon après-midi, bonsoir, mesdames et messieurs les fans de Buddha-Town TV, Band Camera Raja Buddha-Town. Uno munsi ngabana bazaniye wa mushushu mwiza akawaitwa Daniella. Ndakura mukije Dani. Nanje ndakura. Umeze neza. Ibintu bitatu ukora mu gatondo vyutse. Ndasenga. Tora telefone hanyuma nkoga. Daniella ni inde ni giki? Daniella ni umurundi kazi. Aririmba gospel. Gospel ni iki? Gospel ni imvuga butumwa. Ya. Hanyuma ndo umwana agira gatatu mu bana 8. Mugabo dusigaye turindwi. Tuduze mikro. Nibaze ko turashaka kumwita Minani Daniella. Oh yes. Nandi akubwiye ko ngira gatatu. Okay. Niki kintu Daniella akunda mugihe agiye kubonana n'umuntu? Akunda agiye kubonana n'umuntu? Uzi ko ufite appointment yo kubonana n'umuntu, niki kintu ukunda? Gukora iki? Nkunda gukora iki? Peut-être niki kintu ukunda? Kino nkunda agiye kubonana. Ni nkuko umuntu avuga ati drama niki kintu ukunda muri interview? Vraiment nkunda kakaboro. Ngiye kubonana nk'umuntu twicaye nk'ahantu. Ndakunda kanyobwa. Daniella arishima aragayana namwe mu bajambo amusanga umufanzi wariko arakuvuga nkuko wamushyuriki. Yo namubwira ati merci beaucoup parce que jewe mba nzi ko ntishima canke ndagara donc uburi kuri ama vibe ya umwaka uraheze tumaze kubona imbuga ya ngurukana ubumenyi wa YouTube ifise indirimbo ya mbere mvuga yuko yaguciye ikibazo cyiza gose wayifashemo gute icyiyumviro cyo kuririmba gospel wagikuye he? Gospel nayikuriyemwo kubera je mvuka mu muryango kijijwe papa wanje ni pasteur rero natangwe kurimba muri Sunday school abikuriramwo haragira aho rero mfata umwanzuro kuja muri studio naho bitari byoroshe mu ntanga gushika muri umwanya Daniella afite indirimbo zingahe? Indirimbo ziri kuri YouTube ni 3. Dufis'IMANA ni indirimbo yagaragaje neza itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri muri 2023 ikaba ifise ama views 48360 just na views menshi jamais ifise jamais 1k.1 ndavuga yuko kumbure ayo ma views canke izo vibes wazironse ku bwa featuring ya Sandi. Ego byaramfashije gukorana na Sandi byaratumye hari hahandi hantu ushika kuko ugerageje kuraba n'ibikorwa mfise ubwa mbere naho nivyo mfise n'iki gikorwa biratandukanye rero Sandi ndamushimira ico yamfashije. Wari umaze umwanya utari muto udasohoye indirimbo iheruka yari Urigaheta. Urigaheta yego sha. Merci pour les corrections mais 2 ans en prison. Tubandanye Raja Buddha-Town. Ni kuvuga ko le 27 novembre 2022 habonetse indirimbo yitwa Urigaheta. Urigaheta yego sha. Waje mu bisanzwe gende umunyamerika naje ngagutembera ikindi ko ndacigisha hamwe icyumviro cyiyo ndirimbo cyakujemo gute? Uragaheta bon naricaye ahantu niyumvira ikintu nobwira Imana ndavuga Dawidi yavuze Imana uriya ndavuga no sishobora kuvuga nk'ibyo Dawidi yavuze ndavuga nti nkoresha imvugo itamenyerewe kubera hariho benshi babambaza Uragaheta bisiguriye iki ndahitamwe ndiyumvira titre y'ikintu nyene kitamenyerewe ubwa mbere dukoresha Irakoze Daniella ariko ubu mu ndirimbo nshasha twakoresheje Daniella gusa Irakoze kubera iki twayikuyemo ni Daniella Koze donc ni Koze rivuye muri Irakoze nasanze kuri YouTube turi aba Irakoze benshi ndavuga nti shaka kuba unique ndavuga rika ndari ko ncasigara na Koze kugira ngo mbe umuntu yisa kuko ubuze Daniella Koze directement baca babona jewe
mugabo tuvuze Daniella Koze ni benshi. Bucyongera muri studio ibintu bitatu wabanze kwanza kwitegura. Ndasenga icambere nkisuganya kwijwi. Okay. Hanyuma nimba ari nk'umuntu ma correction akafasha akangira correction ndiri. Umuntu uha correction akagufasha akaguha correction. Hama kangirira correction. Yeah. Niki ikintu cyakugiye mugihe wari muri studio uriko rasohora indirimbo? Canyoheye. Cyakugoye. Cangoye. Muri izi ndirimbo zitatu nta kintu cangoye uretse ko bwa mbere nyene niho byangora. Ibyakugoye gute experience wagiye kwirunwa umaze gusohora indirimbo zingahe? Ubwa mbere natanguye kuririmba muri studio nabo twaririmbana kera biranka indirimbo ntiyasohoka dukorana na mukuru wanje twa Steven Beck naho biranka nyuma rero nza gukora indirimbo yiwanje indirimbo ya mbere biranka indirimbo ya kabiri nayikoreye mu ma studio ane indirimbo biranka bon ndavuga nti rero ndabihevye mugabo ngiye kwitesta kuri indirimbo ya nyuma yitwa wamenye kunezereza maze kuja muri studio camura n'umu producteur Nathan ndamushimira cyane yarafashije indirimbo acayikora bien cyane mva wow ndatanguye rero urugendo kandi nivyangoye igihe sandi yakubwiye ati nditari kuririmbana nawe wavifashemo gute? Nararyohewe cyane kubera ari manager wanje vyaroroshe ko dukorera kuko wenyine niwe yavuze ati ifo ko dukora ikintu nk'umuvyeyi n'umwana ego akumbure ukoroshe ijambo umuvyeyi kubera uri muri management iyo oya birazwi vraiment n'abantu benshi babiti ko Sandi ndamuhamagara mama sishaka kumubwira ngo Sandi ndamwita mama ibintu bitatu wishimira igihe uri muri management? Icambere nuko ndashigikiwe. Washigikiwe n'ingwe aravoma yego. Ica kabiri nuko ndashigikiwe, ica gatatu ndashigikiwe. Icyambere urashigikiwe, icya kabiri urashigikiwe, icya gatatu urashigikiwe. Okay, ijya video yagufasha iminsi ingahe kugira shooting? Ijya video twayikoze igihe kirekire kubera twayikoze Sanda kirino hanyuma mu nyuma tuza kuyikora yaragiye ajya ama image ya nyuma hari ama image ya nari nambaye ibintu by'ibitenge ndi kumwe n'abandi twayafashe hasigaye iminsi 4 kugira ngo video isohoke. Ubwo mbere gusohora video wari umeze gute? Ngisohora video kuri indirimbo nyene. Ubwa mbere video yiwawe ya mbere itangura video nyine ntiba byoroshe mugabo hamwe n'Imana turashobora. Dufis'IMANA nindi yanditse entre yawe na Sandi? Twese twarayanditse. Mwari yanditse gute? Kuno twayanditse. Mu mananga gashimwe ndagahe Daniella cyangwa ndagahe Sandi? Uburyo twayanditse ngo John telefone ati Daniella nyaruka muri studio ca ndagenda sanga abakoze beat hama barambwira ati andika vyiwawe Sandi yandike vyiwiwe. Jewe ca ndandika kiriya gitero hari ukuntu zikororanya byose ndavyandika nagiye kuri micro ndiko ndasoma. Kumbe ni kuvuga yuko indirimbo Dufis'IMANA ntabwo ari ya Daniella. Ni ya Daniella na Sandi. Kubera jewe nanditse vyiwanje Sandi yandika vyiwiwe. Are you featuring? Yani featuring ya. Ni indirimbo yande? Ni ya Daniella. Ukibeshera. Yes. Tujatukura muri management ubunyene. Ni indirimbo ya Daniella kubera iri no kuri channel ya Daniella Koze. Yeah. Nice. Ama contrat ya wewe na Sandi izomara imyaka ingahe? Kumbure abarimvyi benshi banga kwinjira muri management mumvu zo kuvuga ati yampemukiye urumva twa dosezane yuko tuzokorana ibi nibi il faut que ubishira habona muzobimenyesha ayawe tuzobimenyeshwa nibaze yuko twe navyo ama contrat dufitanye ni contrat verbal Daniella ingukore ego merci reka nkore nijya Sara Daniella tahiwana nuko nyene ko twe dukoranye neza nk'abantu bamenye Imana no niyo mpamvu ndiko nakubwira ati contrat verbal ni benshi bamenye Imana uko nyene ariko hageze yuko bafatana bacavuga ati sha Jason naramukoreye nanakimye nyishuye atari ya kaka ucukagaya kaka video ko nyene vraiment jewe nakoranye na Sandi nkuko je muranda vyemanga contrat je na Buja Town ni contrat indéterminé. Wow. Okay. Wumvise Buja Town cyumva drama direct cyuvuga drama. Alright. Right. Me uvuga ati ebana Jena River turadukorana nuko nk'umu director. Niki ikintu River yakoze nka directing kitakuryoheye? Hamo kwibesha ama commentaire se ndafise ama audio ndafise nchamplaying kuraga telefone nyene. Oya bro nakira kimwe River ankorera gumba bare brave ndamubesheye. Niye location yagufasha umwanya kuivivamo? Ndanga kuivivamo. Igihe
ni mu ndirimbo ya mbere aho bafata video kuko hari place naririmbiyemo nari ngwaye so rero yari isene yuko basuka kwa mazi razi umuntu agwaye ko arajugumira bakaca aririmba ko aramusuka kwa mazi nivyari vyoroshe vraiment bon naramubwiye reka mugabo kuko navuga ndi ku kazi ndategerezwa akumbure ari abantu benshi bafise umutima wo gukora gospel ahubwo bakabura inzira niyo nzira yakoroheye kugira utangura ico gikorwa cyawe ntibyari byoroshe n'ukuri novuga ko ari ubuntu bw'Imana ko je novuga ko na strategie nimwe nakoresheje kugira ngo nisange ndi ngaha c'est la grâce ubuntu vraiment kuko ndabyo uburyo twahuye na Sandy ntabyo nari niteze niye comportement Daniella afise itandukanye n'abandi yo guca bugufi akumbure bari bayamaza ati ngo amenyara guseka ari gwawe ntuhava wibeshera Dani abandi baranzi ya kabiri comportement ndakunda kurya subiramo kandi urakunda ariko cyose kirundi ukunda iki ndakunda kurya cyane cyane ubugari n'indagara zitungura okay kumbure turashaka kuvuga ati Daniella no murongo wo kugira dukorane featuring wavugana nawe cyangwa na management bon ashatse kuvugana na jewe twavugana ashatse kuvugana na management byose ni bon bwabundi rero Rajabu band camera mandavye bigore ko contrat verbal nibaho iyo ni contrat verbal ahubwo gusa umukoranye neza vraiment félicitations video isa neza irasayangana gose hama Daniella en plus n'umukinyi wa film bon bisa nkabyo mugabo sivyo bisa nkabyo gute sivyo gute bisa nkabyo kubera amaze kuboneka muri filme mugabo sindakora igikorwa ciwanje bavuge ngo Daniella n'umukinyi wa film ya filme ndayikina iyo bikenewe mugabo narayihebye mu bisanzwe okay niye scene mu ndirimbo yiwawe naho director yoyizana ucavuga ati ebana Rajabu yo video nofuma ndayiheba none nka scene yo gusobana n'umuntu byo kugora ya gusomana n'umuntu canke ngo muri mu gitanda Jesus dutegure mahiranga yo kugira dukorane na Daniella featuring tegura amafaranga yo kuri ha studio nibikenewe byose ibikenewe byose nk'ibihe none kuri ha studio hariyo nk'abantu n'ukuri barabandondera ngo dukorane indirimbo ukajamba ngo udufashanye kuri hano mu gihe ukeneye ko dukorana uza witeguye kuri ha studio nimba ushaka dukora video urihe video iri kintu cyose je ndahari niziye muzu Daniella to kwambara impuzu zidahesha icubahiro umuntu ngira umusano w'amareresi wa mbere mu Burundi ubwa mbere ukimubona wakiyumva umengo ebana uri mu ijuru neza na neza wahashitse umuntu wa mbere nahabukiye vraiment ntabeshi ni Sandy nukuri rero ewe Sandy warasize amavuta agira amahoro simbesha umunsi wa mbere duhura narumvise ico gihe nari mu journaliste twahuye n'umu journaliste nije namukoresheje ikiganiro antuka nkimubona nkibona gusa ko bamumpaye tuzokorane oh la la navyiti wow maze kumubona rero ndavuga nti ntushaka tutifotoje merci les fans de Budgeton TV novuga yuko topic igomba hinduke gato ya kumbure ndiko ndavuga n'umu journaliste mugenzanje oya narabihevye nabo qu'est-ce ni fait les journalistes oya narabihevye byo journaliste narabihevye nukuri mbabarira n'umu journaliste ndumuririmbyi kandi akumbura avuga ati umuntu akijije nashobora gushira iyo ni dread cyangwa ni dread n'umushatsi nafunditse bisanzwe ni kihe kintu tosanga mu buzima bwa Daniella ni kihe kintu tutobona vraiment tutufa tubonye mu buzima bwa Daniella kwitobora amatwi ikindi kuboregwa oui Daniella uri hehe nsanga ngaha kuri kabaye kanaka tudusangire ivyo nabikunda kubera ko utabikunda kubera ntabikunda nye komwe twavuga ati umwana yankwa ni wakura niwe muntu wavuga ati bana uyu muntu niyaza gukizwa azomera neza azobaho neza umuntu wahe mu buryo bwahe mu bagenzi peut-être kandi umuvuge n'izina nka je novuga ati bana hamura Rajabu yo fatamirwa agakora ikiganiro vyo mubera aririmba gukizwa uyu mujama twagendanye hamwe ukizwa byo kuryohera byoryohera gahe ibiboro biramura ndabona yitwa gute je namumbona yitwa gute kumbure ashobora kubona na kalink yitwa Bright
Daniela twinjire rero mu ndirimbo nyayo twiteze iki gikorwa cyo gishasha igikorwa ciwanje gishasha mucitege kandi mucitegekanye gishika kubera kizori igikorwa ciza cane gisumba iki nari nabahaye akumura ashobora kuvuga ati niyo nye tuzobona video cyangwa ni audio izo ari video kumbure management urishoboye ni audio video oya hari n'igihe utangara ugasanga ije ari audio ngira ingendo zitatu udakunda kwa Happy River ingendo tiens comportement zitatu udakunda kwa Happy River. Attention Daniela, aha turi muri media, vuga ivyo ushobora kwemanga ejo cyangwa hirya ejo. Abantu ngo drama unaona sasa. Bya bini vyema, River twarashwanye oya. Icambere nuko River akara ariko mu buryo akara biba bitahuritse kuko abakeneye kwigikorwa kigenda neza. Nta kindi vraiment. Wumvise River wumva umuntu ameze gute? Numva umuvyeyi w'abana benshi. Afise comportement imeze gute? Afise umutima mwiza, afise urukundo, ya. Daniela yarize. Mengo nari. Waramaze amashuri. Naraciye ku ishuri, amashuri barayamara hajya. Naragabanije. Ubageze mu kangahe? Nari natanguye mu wa mbere wa université. Chandagira pause gatoya. Twitege akantu nkaka gari muri ceremony the wedding. Oh my god. Bwakire kwanza vuga amena. Ego sha ego. Imana ifashe vraiment izo bari muhungu kanaka. Uzamwaje? Kangahe? Raja nabuzota. Niko nasenga Imana kukumbura bashaka kuba ari wenyene. Yes. Les fans de Budgeton TV murantunga vraiment murantunga ni kuba ubugiye turiko turatanga imigisha mutabizi. Nawe nyene utararongorwa vuga amen muri commentaire birashobora kugufasha ejo cyangwa hirya ejo. Daniela arakunda gutwenga sana. Kubera iki? Naje. Niki kintu nokora kikamusitaza Daniela? Umbeshe nyikintu. Ikihe? Kumbeshe tu. Jenda nk'umuntu ambeshera vraiment. Ngomba utanga impanuro ku bakobwa bameze nkawe badakijijwe. Bameze nkanje gute? Bafise imyaka nk'iwawe badakijijwe bifata nabi inzoga peut-être novuga mu bindi nyene ibindi. Icambere nuko nababwira ko yesa bakunda, icakabiri nuko bo kwiha agaciro kuko utihaye agaciro nta muntu ashobora kuguha agaciro. Hariho ingeso umwana w'umukobwa ashobora kugira cyangwa akagaragaza mu bantu zigatuma yitesha agaciro ugasanga ariyandarika. Rero no babwira ngo biha agaciro kuko niwe wiha agaciro abantu bose bazogutinya bazoguha agaciro. Ndagusavye umbwire impuzu umukobwa yo kwambara kugira agaciro kiwe kagaruke. Icyo ni kibazo ugomba kuntega vraiment. Ahugutega gute? Impuzu ndakubwira umuntu ashaka kwambara arenganya abantu bose bakaguma bahindukira ugasanga ariko aratsitaza abantu. Ugasanga yambaye imbere impuzu ndende mugabo agenda kuri pasura igera ngaha. Atwa nk'impuzu bamva nyine kuri kuragerageza abantu batsitaza bahindukira ugasanga n'amaxida arabaye mu mabarabara. Akumbura no vuga ati Daniela n'umuntu ashobora guhanura umuntu biciye mu ndirimbo. Niye ndirimbo utoririmba kumva zo kwikingira umutekano. Yo gucoza politique. Izindi peut-être abakobwa bagenzawe ubavuze nawe bashobora kajya gakobwa vraiment uno musi nikarengana nga. Oya sinovuga sinje kuko sinzi kuvugana nabi ku bantu. Ndamukibaze ndamuhorike. Kiretse ari mu makosa nyine ndabivuga. Niki kintu kwina gushikira Daniela bigatumarira? Iyo nagize nka stress ziratuma hariho nk'ibintu byabaye muri past bigaruka. Byagute stress gute? Kumbure no vuga ati umuntu acamwo bigatuma bidashobora guhanagurika ku mutima. So hari igihe nyine mba ndi stress nkavuga nti man batangura kwimvira ibintu byinshi me mara mwanya muto je nshavuye nkababara maze gukorora amarira shavuri bari heza. Okay. Kumbure tuvuga ati iyo ufise akanya uri muhira niye ndirimbo y'uwundi muririmbyi ukunda kumviriza? Shano mviriza za benshi no kuri. Son préférence? Chambere ndakunda indirimbo za Daniella Koze, ndakunda indirimbo za Sandi. Ayo mazina abiri nayo nkeneye. Ayo mazina abiri tuyihoze kwanza.
ushaka abarundi canke dukunda ivyacu sha dukunda ivyacu vraiment dukunda ivyacu. ndakunda indirimbo za Dudu, ndakunda indirimbo za Polinaire, ndakunda indirimbo za Kelos, ndakunda indirimbo ni benshi nkunda. Ari umugenzi ashaka kugusaba ibi novuga ati impanuro ahubwo ati Daniella ndafise inda kandi nyene inda yayihakanye ngomba umuhanure ubunyene ku buryo n'urwo arabona ikiganiro bavuga ati ebana vraiment uyu mukobwa yarahezagiye kumbure ngaha nyara ashobora kuboneka nka beau-frère basi arahari. Uya tube turavugisha arahari. Oya basi tubande ikibazo kuri mbate. Yego sha uwo muhanura gute? Kumbure aho ga question ka urakasitaza benshi. Akari. Ako nyene. Arahari I think. Ikintu no muhanura. Yego sha. Reka ndari manure naka. Guys nimubone kino kinyobwa naka apple babiyumvira ibindi bintu. Nanyoye apple. Ucusiga amahera publicité nga. Sorry. Ni inzoga ntabwo ari inzoga vraiment ntabwo ari inzoga. Basha sinagiye jus. Nakaji. Okay. Ikintu no muhanura nuko icambere yarakoze icacu busambanyi. Arashobora kwimvira gukorora iyo nda. Ayikoroye arashaka kuyikorora n'ivyo mugabo gatusanga umwana arapfuye nawe aragiye. Naho we atopfa ngo umwana agapfa wagasigara hariho ingaruka zihora zigaruka ku bakobwa canke ku bantu bagize gukorora amada kumbure arashitse mu rugo rwiwe biragarukanye za intambamyi zikaza kubera iki yarakoroye inda ugasanga arabuze uruvyaro ugasanga nyene hariho n'abandi baravuga ngo barabumva amajwi yabajya abana bishe warabikubwiye ivyo amaze kumva. Okay rero gusa hanini hari ushobora gusanga arashitse mu rugo arabuze uruvyaro rero nimba yiwe yatwaye iyo nda niyemange nimba arico nzomufasha mugabo afise iyo nda nimba ari kurira umwana azoshaka aca mumpa ndamurere. Kumbure abana bo mu ibarabara iyo babonye urufise umutima umeze gute kuri bo? Abana bo mu barabara iyo ndababonye ndumva mu mababaro nkababara vraiment kandi ni nkuko kenshi mu isengesho ryanje ndabasengera barateye akagongwe hari igihe ushobora gusanga mu ibarabara bariko barabakubita bariko baragwana birababaje gusa Imana irababona tu. Ngoma ndaguhe class ndakugira umwigisha niye kuroshaka yuko wotanga ikuri notanga shaje kwigisha navyo noshobora. Oya kuri jewe mbona yuko vyo kubera. Oya no kuri je sinokwigisha kora birarusha. Niba tingire na deraja mu ishure agaca abana abandi baza kunde barada bapiga Daniella afise imyaka ingahe jusqu'à maintenant? Jesus imyaka myinshi. Myinshi ya gute? Myinshi cyane bivase ushobora kwivuga kuri kamera. Twitegeye rero kubona presentation ya Predot. Kandi rero wabikomeje. Mana yanje turi muri exclusive interview benshi bashobora kumenya ubuzima bw'abastar babayeho gute ni kiye kintu bategekanije kumbure nta mufiance ushaka vuga okay uramukeneye muri commentaire ngaho mana yanje we mana yanje mu rusanzwe uzobimenyeshwa antuka ko ari ibintu byinshi by'abariri. Arahari na uhari arahari yitwa gute? Oh my God, yitwa Sheri, yitwa Be, yitwa Bu, yitwa Hani, yitwa Dani. Mana yanje kuba ndagakora ibiganiro icuno munsi bien kiranja mu mazuru neza na neza ngo umusheri yitwa Sheri, yitwa Be, yitwa Hani, yitwa weka yewe Saint Valentin ngo manakugabire akantu nakaye kantu nje nitwa jiwanyu akantu ngabira kuri nkeneye telefone Radio Buja Town. Nukuri telefone yafise irangwaje donc badimisi iri kuragira ibintu vraiment. Ntaco ututara iPhone 14 yiwanje. Nitushaka kubikorera ngaho. Bavyemere ko ari ivyo ari ivyo kuko oya ndashaka kuyiguha amanka yikwaka. Oya dukore igani nitwaheza cedu cenda ku telefone. Guys nataye impanzogaruka nkora ikiganiro. Ninde azokiguha kandi? Nziha micro kamera. Uriko urafinya na iPhone 14 wewe. Mama Daniella nakaye kantu usaba abakunzi bawe. Ico nasaba abakunzi banje nuko bo nkurikirana bakaja kuri YouTube channel yanje kandika Daniella Koze akagira subscribe like na share bikunze kugira ngo ibikorwa byanje bishikire benshi. Ngoma ntore ishakoshi ya Daniella ibintu bitatu no sangamo. Utosangamo
ntoburamwo utoburamwo ntushobora kuramwo amafaranga ushobora kuramwo fondote vuga icyambere fondote oya wasumye guca kabiri icyambere fondote mana ya inge basubiramo akabazo ko mbore arashaka kugarukana karashaka kumunyerera neza na neza kakaja no kwa Rajabu ibintu bitatu ndavye muri mushakoshi yawe ntobura icambere ushobora kuramwa agafondote kiretse nakibagi ica kabiri iyo mfise isakoshi nini kenshi mbafise igitambara canke igitenge ica gatatu iyo narose uduhera dukeya ya bus donc fashe nk'urugendo ngiye nko muri ville ushobora kura ya bus rya jambo yari curanuye neza ebana yacyari transforma bien kugira ryumvikane ko atamaheragira hama ndagushimire cyane Daniella naje ndagushimira nakaye kajambo ushaka ko usangiza abandi bariko barakuraba muri iki gihe icambere nabasangiza nuko turakeneye gushigikirwa kandi mu buryo dukeneye gushigikirwa turakeneye amafaranga niba dusponsorize rero gerageza uduze akamikro ko ijambo ryitwa agafaranga uretse ko batavyumviye Daniella uzotege bagwiye ati bana allo Daniella urumva amafaranga yawe nahaye pa amayita cyahera mana yanje nimba warufise 5 ukavuga ati ya 5 ni ya bis ucugenda kwanza ugura amayinite wumve neza iyo report y'amahera ahigeze uwavuze y'amahera yagize gute ngo bana y'amahera naje nakubwira ati y'amahera nari kuyiha Rajabu nayo namuhaye uriko urafitana ikintu cy'amahera ikindi naco turakeneye amafaranga ikindi naco badushigikire bakunda ibyacu na cane cane abarundi bakunda ibyacu ngaha mu Burundi kuko kenshi usanga turakunda iby'abanyamahanga mu gihe natwe abarundi dushoboye akumbure umuntu aje kurondera Daniella muhiri wabo bashizemo ka afishe bandika ngo shemesha oya atana kayabo bafise ari abantu bameze uko babona ufise umukobwa ameze uko direct shemesha atanimba atabatunze mu rupango dufise inkoko je mwiruje ni barakwakira ntahari barakubwira ko ntahari mpari naho barakubwira ko mpari cyangwa ugasagura doderi nje kukugururi wow ari kuvuga yuko umushitsi wari we wese arahawe ikaze muhira kiretse wongirira nabi vraiment ntahawe ikaze nawe nyene uwo ngo bahungirira nabi nawe nyene ahashitse ndazi ko ivyumviro byohinduka ibintu bitatu umuntu atangiye kuvuga ukivuga ati stop subiraho uvuye sinzi ivyo bara n'ivyari byo ivyo nyene nivyo nkeneye sha kirangoye kwishura les fans de Buja Town TV uno musi twaba turi kumwe na Daniella twejeje kupresenta indirimbo yiwe yagiye tariki 2 ruhuhuma mwaka wa 2023 kumbuye naramenye kirundi ano kuvuga yuko uno musi twayipresenti wanyu urashaka kujya kuri YouTube channel yiwe ukandika ko Daniella Koze ucibona neza na neza nubure kumushikira nubure gushiramo commentaire like no kugira share abandi bayira dushaka yuko no mu mezi abiri basi mu mezi abiri tuzoye tukije 100k bien sûr vuga amen bien sûr ni Imana yanje we ngaba ndagushimiye bose amaze gukanda subscribe muri channel ya Buja Town TV ngaba namushiye Raja Buja Town stoke